kuri no munsi ni naba president wa equipe itwara Madrid ngiye kuba ndabazanira abantu badasanzwe muravyumva neza amasezerano na directeur sportif twarabwiye ko kwa equipe itwara Madrid ata directeur sportif hari aho hari nuvango ni Florentino Perez n'ubundi dusanga bafashanya kuno munsi rero nuko novuga ngo yamaze kuvuga ati ni naba president wa equipe itwara Madrid ndaza kuba ngira uwitwa umuyobozi wa sport azi kwizagira Raul Gonzalez muramuzi mu rejane wa equipe itwara Madrid yatsinze ibitsindo bitari bike aravuga ati kuno munsi tushaka ati twaje kuba tunavuga n'abanashaka na Rodri uno mukinnyi wa equipe itwara Man City ati naza muri nashaka kuba ndi president wa equipe itwara Madrid ati ndaza kuba ndaguha amasezerano rero uno munsi yavuze ngo ni naba president uweze twabwiye ko bariko ravuga izajya Haaland turavuga yuko akeneye Rodri wera ahari mugabo no musege ko yongera bakana kavuga ngo ndakeneye kuzana mwizajya Raul Gonzalez ndakeneye kuba nongeramo n'izina rero ngo rikorera komeye y'amamenyereza muri iyi nyamakuru bizi kurondera ibitandukanye vyasanzwe ngo umumeza bakeneye kuno munsi cyangwa ngo akeneye karavugana nawe ntabwo ari uwundi bamwe bakikaye ko ari Jose Mourinho agiye kubaza ariko byamenyekana ko ngo izina rizi ku izina rya Mikel Arteta wa equipe Arsenal ngo ni yaba president watakuwa aza kuba nuvango president wa equipe naza kuba mumeza bavango equipe itwara Madrid basore kuno munsi bivugwa ko Raul Gonzalez bivugwa ko Mikel Arteta shirako Rodri shirako n'izina rya Haaland ngo ni yaba president ngo aza kuba afata kano kanwa be aza bano bagabo ikindi kintu yavuze ngo ni nabandi president wa equipe itwara Madrid ngo maze kuba numva inkuru ivugwa ko uwitwa Florentino Perez agiye kugurisha ibice bimwe vya equipe itwara Madrid wakinjira muri equipe itwara Madrid ngiza gukora apa kuzana bano bakinyi no mumenyereza na directeur sportive ngo aza guhagarika bino bintu byo kuvuga ngo Florentino Perez agurisha ibintu ngo vy'imitungo vya equipe itwara Madrid basore bino bintu inyuma y'amajambo tuvuze mu bisi heruka twaravuze bitandukanye muramubwira ngo murabona ko Florentino Perez ari akwiye kubandanya aba president wa equipe itwara Madrid mbe kuno munsi twisunze bino ariko aravuga ntibashobora kuba bo mutora nka Florentino Perez nako nka Enrique Liquelme akaba nka president bino bino ariko arazana muri equipe itwara Madrid akarashira imbere ntivyo bari ibintu bikomeye vyotuma abasosiyete b'equipe itwara Madrid bashaka gutora uwitwa Enrique Liquelme basora je mwijambo rimwe sinigera nshingira ku kino kwitara critique magira ngo nemeranya ko umunyereza wa canke umupresident wa muzima muri club oya sivyo ndaba na gato ahubwo je ndakunda kuraba ikintu bita projet ariko arubaka mbega ni projet meze gute kuri club ya Real Madrid kuko reka twemeranya ko Perez ntacatakoreye equipe nari mu bagabo nubwo ngo aho yota umusasiri ndava karengana kubera ko n'umufana Madrid amushavuriye kubera ko icyo amaranga mutima yo yipfuza kubona nicyo yifuza gushika ko ku mujyo bwa resultat sigiza gice mu myaka 2 itambutse imyaka 2 irenganye n'umugabo mu byukuri atigeze yasima responsibility ko abiriza kubikora Enrique Liquelme akaravuga amajambo agiye atandukanye mu kuza kuro kitaba agiye batandukanye c'est pas de problème habwo no kurambega mu byukuri ikintu cyanya cyo gukosora muri equipe ya Madrid ngo twabye bikombe n'igiki nukuzana abakinyi bashasha nukuzana umunyereza mushasha nukuzana intunganya shasha muri equipe ya Madrid nimba mu byukuri n'ivyo bintu bigera kuri harimo ikintu nyamukuru cyo kwiga ko karaba ngo kiri mu bintu byatumye tubura resultat twabwiriza ko twokizana muri equipe ya Madrid tukakosora tukaronka iyo resultat nziza byabwiriza ko ari cyo bakorera ko cyane gusumba ibintu byose uri Enrique Liquelme of course twabonye ko Florentino Perez atigeze aronka umukonkira mu myikuva 2010 aza agaruka muri nubwo ati mu buyobozi bwa equipe ya Madrid icyo gihe cyose yarongoye equipe yagize iyo success idasanzwe kandi success buri wese yavuga ngo Perez uri umuntu atavuga iwo muri football mondial kuko umaze kuba wandika amateka komeye atamundi muntu numwe arayakora nka president de l'équipe ariko barakubwira ridike nta ngoma imara imyaka 1000 oya niko biri Perez Geno shimi byakoze nk'umupresident mwiza pe nka president uwagatangaza muri equipe ya Madrid yakoze bidasanzwe pe ariko
iyo ugeze ridike gukora imyaka 2 kurikirana ukora saison blanche ni harimo kwihenda harimo no kwijajara sinzi nuko tubumvikana neza kumva uko kwijajara kwakugize president of course wigitangaza muri football uca wumva ko nawe uri urengeye umupira w'amaguru kubera ko ridike nuzongera ngo wakoze amakosa mu mwaka umwe wongera ukonde makosa mu ndi mwaka ukurikira biragoye eske ntabajana mugira n'abantu baguhanura mu bibazo byawe cyangwa muri projet zawe ugira mbega ubafiseho urabaha agaciro nico kibazo kiri kwa Madrid PEREZ yatubwiye ngo agiye kurokirita Jose Mourinho aze kumubera umunyereza muri club Mourinho amwobrija ati jenje kwa Madrid mume buri kimwe nifuza gukora ntagimwe nyinjirira mu kazi yes ariko bokene ko bwije umuntu agiye ku matire kondera bakiri none musa dufise andi makuru yavuze Florentino PEREZ ko bakinyi biwe akeneye kugura urumva nuvuga ngo nubu wowe aracyatsimbara kuri cyakintu kivuga ngo ndakuzana nk'umumenyereza ndakuzanira abakinyi bakoresha ko bari ndagutereka ngaho umumenyereza abona guhaye ibikunaniye ndakwirukana urumva yego ariko Mourinho kakubwira ngo naje kwa Madrid ahubwo muri transfer yose Madrid yifuza gukora ndagire ku ijambo mbega utuvugana hari contact yari yagize Mourinho n'umugabo wita Florentino PEREZ muri transfer Marquinhos bashi yifuza gukora ya kandi umumwe wese avuga ivyiwe ngo ninaza ngo nzosha ngura bakinana n'abariya Florentino PEREZ nawe afise andi makwe karavugwa tuzogaruka kurumva umumwe wese avuga ngo nzozana abanaka nabana merci beaucoup reka nemera ko mu by'ukuri kwa Madrid hari ama secteur abwiriza kuba yo kongamo bakinyi batandukanye kubera ko biragaragara ko mu by'ukuri hari abakinyi basubiye inyuma mu byo gw'imikinire kandi abwiriza ko iyo recruitment magira ngo bagerageze ku renouveler club by boosting ibe ya indi club complete cyane ko mwino myaka 2 irangiye ni club ya Madrid byagaragara ko competition yari hafi ya zero ariko cyane nibaza ikibazo kandi nkavuga ngo PEREZ ko ari umugabo w'imfura umugani wahakujya ya Kanyaru ari umugabo nuvuga ngo w'amateka yakoze bidasanzwe kubera iki ariko aragorana n'abano bana batoye kweri kuko tubabwira ati okay cyena na imyaka 2 nabakora ibisanzwe muri equipe ya Madrid reka manze ni munshimira ivyo reka manze nigira kuruka gato brother barakubwira ngo umupira w'amaguru uzowusokemwo ukikuryohererewe ariko football niyo sport ya mbere mwisi nabonye igoye kuko barakurojeta kandi wari umuntu w'igitangaza akoze amateka muri football nakubwira ngo ntacyo watuma reka nora kimaze kandi warakoze ibintu bidasanzwe bafashe gutwara ibikombe mugabo kubera kugeze mu gihe wabuze vya bikombe wabuze wa musaruro bace bagira ivyo wabahaye byose rero PEREZ umuvandimwe yakoze amateka ndamwemera ariko narabe nawe yirimbura araba ati none gasha ko nabaye igitangaza muri football iyi myaka 2 amakosa nakoze nayahe uyu Liquelme nawe nimba mu reka birarusha ridiki ushobora kuvuga ati pas de problème Liquelme natware umwaka umubera munanira kandi football abafana nta blague umwaka umwe kunebera barakwirukana barakwiruka kagenda rero PEREZ bizomubera ikosa rikomeye cyane ridike niyagaruka uyu mwaka ukurikira niyese gutoba bikanka yuko twari igikombe kuko biranagaragara ridike ko club yamaze kuba isambaratana donc basi yarasambutse cyane bizomugora kongera kuza gusanasana club ahita twari ibikombe biragora rero iyumvire PEREZ akubise imyaka 2 saison blanche yonge ko wa gatatu harira tavuga ngo uno munsi ngo La Liga ngo aci imyaka ishaka kuri 2 yonyene ngo dutwara prix ngo La Liga wariko dufite mu 6 ngo mu myaka 10 bya Champions League namugora ni ndakubwira ikintu kimwe ridiki natangura ko bigeze ko Madrid igeze ku myaka 12 ta Champions League ikorako erega ivyo bihe bisubiramo pourquoi ko vyibagira birashoboka byaratanguye mbere wanashaka iyo kuri imyaka 2 yukurikiranya pourquoi ko mutasha muri ya myaka 12 tayikomeye Champions League 2 3 4 5 ikiyongerako wisanga umaze kugira myaka 10 urikura nene Barcelona byagenze ko Barcelona ngo ke 2015 ngo turakome 2016 0 uko nyene bageze imyaka 2026 nageze imyaka 11 11 ni rero niyo Madrid ivuga ngo odufise ngo bitandatu mu myaka ingahe mu myaka 10 birashoboka n'umwaka wa tukaja ko n'uwa 4 n'uwa 5 n'uwa 6 bivanye n'ukunubaka equipe na mu buryo butari bwiza nubu no kubwira ngo PEREZ ujyame uri menge ujyame na office attention uvuga ngo mbega ni naza umwaka wa gatatu nkata saison blanche nkaburi igikombe birasa kugendekera gute ariko bizoroha wowe PEREZ ugiye ati kanduhuke umwaka umwe cyangwa imyaka 2 ndabereka ibintu byakora bimunane nawe nongere ngaruke bazovuga ngo omwe na PEREZ byase imyaka 2 ngongere ugaruke PEREZ abafana bakikujyoherewe ariko PEREZ ikosa rimwe gusa bagutore utware my big brother umwaka utahe saison blanche n'umufana azotora amabuye akwirukeko kuri no musi
tuje ku vya Florentino Perez wewe nuvuga ngo tumaze ko turivuga ko wanashaka tufise n'ibindi nuvuga ngo tuza ko turamuvuga ko ariko tumwe tugaruke gatoyi bwana tugaruke izajya Liquelme aravuga ngo nabemeye izina rya Arande nabemeye izina rya Ruri uno munsi ndabemereye umuyobozi wa siporo yitwara Ruri Gonzalez umwe mu bakinyi babikoze bigakogwa neza muri equipe yitwa Madrid ati kandi kuno munsi ndiko ndavuga nundi mumenyereza nivyo ntibiramenyekana cyane mugabo amakuru karavugwa biravugwa yuko novuga ngo izina rya Mikel Teta ryo wari izina novuga ngo witwa Liquelme mu gihe yoba atoje yashobora kuba atoye yashobora ko caba novuga ngo nk'umumenyereza w'ikipe yitwa Real Madrid mbere yavuze ngo uwitwa Ruri Gonzalez na Ruri wewe twaramaze ko tunavugana ibitandukanye aranyemerera ninatogwa yuko nzo kwinjira muri equipe yitwa Madrid ivyo twamaze ko tunabirangiza ubwo bwana Houston ibi bintu she kuri bine karavuga kuzana Ruri kuwazanira Harande kuwazanira Ruri Gonzalez kuwazanira ya Mikel Teta uce wongera wanashaka uhagarike ibintu byo kugurisha imitungo witwa Florentino Perez ngo kariyumvira vyotuma abakunzi bare Madrid bo kwishimira kuba batora witwa Liquelme mbere wanashaka n'abakunzi bare Madrid ko badukurikirana bakumva ko bubatse equipe yabo nziza ibi bintu birumvikana ko vyotuma equipe yitwa Madrid iva muri vya bibazo bibi vyabazo gutwara ikombe ca Ligue inshuro ishaka zibikurikiranya akatana ikombe ca Champions League banatwaye bakaviramo n'ahantu hakiri hafi uno munsi ibi bintu Liquelme karazana vyotuma umukunzi wa Madrid yorema mu gihe abaye president urazi bwana Ridiki nakubwira ikintu kimwe twimirije amatora y'abarongo y'abashobora kuza kurongora umugore wa Real Madrid aho hagiye guhiganwa witwa Liquelme ndetse n'uno Florentino Perez siko namutse Gerard Biri hariya mu gihugu ca Zambia ariko twongeye tugaruke turara na JDO mukamba mu buzima hari ikintu kivuga ngo hariho guhuha kugira uzimye no guhuha kugira watsi suramo kantu urashobora guhuha ushaka kuzimya kandi urashobora gushaka guhuha kandi ugomba kwatsa ivyo bitaho ndavyumva hariho guhuha kugira uzimye no guhuha kugira watsi cyo kintu agitahura ndacumva rero Madrid nivyo barakeneye abakinyi bafise ubwo bushobozi bafise izo karite nziza zikomakomeye bafise ubwo bunararibonye sivyo Madrid nivyo barakeneye umumenyereza ashobora kuza agasimbura babamenyereza bamaze igihe bahaca ndavuga abitwa ba Xabi Alonso na ba nuno mugabo witwa Alvaro vyabanani barifuza umumenyereza ashobora kuza amenyereza no mugwe kugira ngo umugomere neza ivyo barabikeneye kwa Madrid nibo mwangomenyereza ariko twongere ikibazo kiko kiratuma haba ugwamo haba amanoizi menshi asora umuyobozi wa Real Madrid kwa Florentino Perez kandi cyanatumye na Florentino Perez ategura amatora kugira ngo uzoshobora kurongora Madrid yiherego icizere n'abafana ba Madrid kugira ngo ayo turakizi ni cyahe ni cya kibazo cyuko Madrid imaze imyaka igera kuri 2 idatwara ibikombe suko none bimeze ikibazo cyo cyatera kakajagari kose kari mu mugwa wa Real Madrid no kudatwara ibikombe ku mugwa Madrid ukagira Madrid itwara ibikombe muri no myaka igera kuri 2 igatsinda na Le Clasico habari pressure nk'iti wumva ikirabo no munsi mbabare gato ndamuse Cyamarimbo ngo yari yarabuze Cyamarimbo nako namubaza mu gatondo mvuga ati Cyamarimbo yagiye he ari Zambia na Gerard Biri wibandaniza aho ni byiza cyane komeze neza bwana Cyamarimbo rero nako navuga ati ikibazo cyo kiratera muri no mugwa Real Madrid twumva izinduru zose ziko zirahaba ngo amatora je umwe kaza akavuga ati nzozana Rodrigo Cascante undi akaza ati nzozana umumenyereza twa Jose Mourinho undi akaza akavuga ibinzo turakizi nuko Madrid itatwaye ibikombe imvo nimvano kubura ibikombe nimvo nimvano kubura ibikombe none kugira Madrid twari ivyo bikombe nica ibuza abakinyi ibuza umusatiri ibuza umumiriye ardagira uno musisi mwiza ni mwiza narabonye Toni Kroos karamuhayagiza avuga ati nimba ari umwana azi gukinana na atake n'umwana yitwara Dagir nimba bafise ibitsindo vyinshi hasi se ziva kwana si kwa Dagir cyane sivyo Mbappe ntari ntatsinda ivyo bisindo Vini ntari nta Crea ntiyubaka
inyuma Dean Hodgson uwitwa Eder Militao uwitwa Antonio Rudiger ntibahari. Alvaro Carreras ntibamuguze nk'umukinnyi aje gukina ku byaro bitatu mwiza cyane gusumba bari bahari. Uwitwa Trent ntiyazanye nk'umukinnyi aje gukina kabiri kugira ngo afashe equipe. Iyo ntiyavuye akora vyiza cyane. Uwitwa Mastantuno ntiyavuye muri River Plate akora vyiza cyane. None ikibazo cyatumye Xabi Alonso yari mwiza muri Leverkusen ataba mwiza mu mugwa wa Madrid nica. Ikibazo ni Perez nyene hari undi se. Ikibazo cyatumye wowe Alvaro Arbeloa utsinda City udafise abakiba komakomerwa kuraho Benfica ya Jose Mourinho w'inararibonye. Uno munsi ariko ntushike gutwara vya bikombe bikenewe mu mugwa wa Madrid nica. Uza gusanga rero ibibazo wowe Liquelme muri kurazana ngo uzozana Rodrigo Cascante sivyo. Ivyo sivyo Madrid ikeneye kugira itwara ibikombe, nikeneye Rodrigo kugira itwara ibikombe. Rodrigo witwa ko akomeye ntari muri City yafashije iki City. Rodri avuga ngo baramaze kuvugana n'ibiganiro byararangiye ngo ikisiga n'igiki. Bumvise ngo hato witwa Liquelme. Rodri bashobora kucagira uvuga ngo bavuga ati officiel none game over change here we go. Rodrigo akina kanga kina gatandatu. Uno musi kwa Madrid gatandatu ba Afise. Ba Chouameni. Okay, Chouameni uno musi Rodrigo uno musi ninde mwiza gusumbuna? Biragaragaza ko witwa Chouameni je atanze gucari. Chouameni niwe mwiza gusumba Rodrigo Cascante. Kuko naseza akize akinyi witwa Rodri inyuma yo kuva mu mvune. Sha Rodri urugero rwe rwarasubiye hasi. Robert niwe akunda kubivuga neza. Rodri uno musi nibikamvugwa. Yarakamvuwe na City. Yarahetse. Nta karita gifise yo kugufasha we nka Madrid. Madrid ukena amarasa gishusha kombata. Mbere Rodri wanashaka yabaye mwiza inyuma yo kwatwara Ballon d'Or ya 2024 2025 kuduka. Ni Rodri wo kurugero go hasi cyane. Twemerezanye neza. None wowe Liquelme urisire ko Rodrigo niyo solution ya Madrid gutwara ibikombe. Heske numero 6 Chouameni ugiye gutondeka aba numero 6 batanu ba mbere ku isi mbeza kweza muri kano kanya Chouameni narimo. Chouameni ndamwemera. Rodrigo yazi imbere ya Chouameni. Ego Rodrigo ushaka no kumukinisha munane uno musi kuri munane ba Afise ndi bafise Federico Valverde canke bakahenge Cardagire ugomba wicarike Federico canke Cardagire kubera ntuze Rodrigo Cascante. Mu ijambo rimwe Houston il faut pas juste kuba twoja gusubinya turebe ku ma transfer ye gukora no mugabo itari niho nagombye guhera kugira ngo nshore kuza mbona ati ninda kwire kuza kwa Madrid. Tugiye kurano kwa Madrid abakinyi barakenewe. Reka tugende buhoro buhoro naho batunze sabakinyi beza bagirisa kwa manije jeze. Reka tugende buhoro nta kibazo sivyo nimba bakinyi bakenewe hetse kurabona ko Rodrigo ariyo solution kwa Madrid. Nico kibazo nyene warakwiye kwibaza. Rero cyo tukwaga turabe kwa Madrid hakenewe abakinyi bande. Ariko nyene aho nyene ko barambwira abasore ndakeneye mu ishuri ikibazo kivuga kiti hariho shwa zisha kuri zingahe nabwiye izina rya Harandi ndavuga izina rya Rodri nzana directeur sportif yitwa Raul Gonzalez nongeramo n'izina ryande rya Mikel Teta. Ayo mazina shakurane ngo niyo mazina yihutirwa cyane. Eske kuno musi muri equipe yitwa Madrid muri ayo mazina shakuranga nimba twumva Rodri ari umuzina ari izina uvuga ngo urugero rw'iyo bisa no kugwamaze ko rakoroka ubwo kwa Real Madrid ko numvise Florentino Perez ari we kibazo cha equipe yitwa Madrid ubwo Florentino Perez yovamwo ntase kuba president wa equipe yitwa Madrid. Ntitwosaba kubona nimba uwitwa Liquelme azanye bano bakinyi beza tugasanga equipe itwara Madrid kiragwane gutwara vya bikombe. Ayo mazina basi nimba Rodri vyas Harandi gushika kuri izina rya Mikel Teta na Raul Gonzalez ntacho bufashe equipe ya Madrid cyo tumare Madrid isura kuba equipe itwara Madrid igwanira ibikombe igwanira Champions League nko vyahoze igwanira kandi na La Liga tutwagira igikombe cy'umwami. Ndeko nteranza bwana Ridike ubundi nahere ku bakinyi twumvise uwitwa Enrique Liquelme akarasezerana ko ashobora kuzana muri umugore wa Madrid sivyo. Ubundi twavuze uwitwa Rodrigo Cascante harundi avuga uyundi uno munsi ni Harandi twamuvuze ko inshuro nyinshi. Harandi Broti Harandi tumaze turamuvuga Harandi afise kariti ya niyo mpamvu nta namugaruте ko inshuro nyinshi uwo muntu atsinda kwa Madrid ntahari ariko twongeye tugaruke kumumenyereza nawe Mikel Teta sivyo tuje kumumenyereza tuje kuri directeur sportif Raul Gonzalez uwitwa directeur sportif warakenewe kwa Madrid akora akazi kiwe we warakenewe kuri ico kintu no mushigikira cyane ariko uku kwiyamamaza kwa Liquelme koko eske koko niko abantu bakwiye gushingira ko je navuze ikintu kimwe uno musi je kubwanje je nka Houston je no hitamwo kwa Madrid hagumeho Florentino Perez kuko gukosha mu buzima bibaho ikosa rimwe si kosa ikosa ryisubirije kandi n'iryo kosa Florentino Perez ari imwe tumwagiriza vyatumye Madrid itwara mu twiteze ko itwaramwo ariko
muri zino mpera za sezo bigaragara yuko asa n'uko arabikosora eske ntiyazanye Mourinho akamusezeranya ngo azomureka akoresha yifuza azobikora ariko uranyumva yarabivuze ari mwemeye ko mbashobora kuza akabikora nirwo umuntu arahinda reka na Perez ndamufitiye ariko yirondera amarokirite mabubwiwe na Mourinho atabizi hama ngo zomureka reka na Perez nivyo twaje tunasimbira ko uwo Florentino Perez nakasa mutwe my big brother ariko rero Mikel Arteta ubwambe na mbere ese kurisiye kwa bayemera kukuvira kwa nico kibazo mbeka projet Arsenal yamurekura kuko projet ya Arsenal ubwambe na mbere ni projet ubona nkaho umengo yizera cyane Mikel Arteta kuko Mikel Arteta niwe sanga office mu gwa Arsenal deja yamaze no kubikonfirma kandi kanatsinda yamaze no gufatisha kwa Arsenal abaye gikombe baheruka kera imyaka 22 yari rumanye batakiza ukuntu gisa Mikel Arteta arakibahaye uno musafatwa nk'umwami muri Arsenal umva ni nk'umuhererezi uno musi muri Arsenal bamugiranye n'uwitwa Arsene Wenger neza cyane uriyumvira ko bokwemera kumurekura muri Arsenal cyo ni cyambere canke Mikel Arteta wewe urizera ko yokwemera kuva muri Arsenal canke tunge tugaruke kwa Madrid Madrid ukuntu imeze ukuntu iforomye rega imigwi iforomye gutandukanye imigwi iforomye gutandukanye yego ikina no gutandukanye n'ubundi niko bimeze ariko uranyuma jeza Mikel Arteta urabona ko ari cyo zofasha umugwa wa Real Madrid ahubwo nafise ikibazo ko nzabe Espanyol umukino bakina wabanye na Pepe Guardiola nk'ikigira ciyawe ciwe ubana na Luis Enrique uno musi ugiye kuraba Arsenal nibifite Declan Rice kagira Odegaard kagira aba Zubimendi ukaraba bakina bafite kuno musi urukino bakina nivyo barabana niko bashaka gukina neza kuri equipe ya Paris Saint-Germain ari ugiye kuraba bwana yose batwemera neza Mikel Arteta numwe bamenyereza kuri no musi yiwe canke imikino yo karakina no musi sha itandukana equipe yitwa Madrid kuko Real Madrid na nyene ifise filosofi yayo umuntu nabonye wanashaka yakoze ibintu nzokama nibuka muri equipe yitwa Madrid nzokwishima azi ibintu byo kuvuga ngo ndazi kuba ngira kuri filosofi ya equipe yitwa Madrid sha numumenyereza yitwa Ntuzeye Carlo Ancelotti yari 2016 igihe equipe yitwa Madrid itwaye ikombe cande cha Champions League cagihe bakina finale y'igikombe cy'umwana igihe witwa Gareth Bale aciye ku izina rya Albert sha bakina imipira bisha nk'itatu wasanga bageze kuba ariko ja kwigora ari niyo mpamvu naje novuga no musi bwana Houston sha umugabo witwa Mikel Arteta sinje kwancira urubanza na kuriya mugabo Arteta ntabereye kuba yo meza kiragoye bona Ruri kandi kindi naco kwa Madrid nibaza yuko ikintu gikenewe cyane mu Madrid ni gutwara ivyo bikombe bakene ivyo bikombe kugira babitware niki gikenewe kwa Madrid ubwambe na mbere bareke gucanganya n'amafayili umwe wese akora igikorwa jejwe kwa Madrid cyo incambere kuko wewe muyobozi perezida kuza kwinjira mu kazi k'ubumenyereza wewe wo guhikoti wicara ajya kuri bande toshe ubumenyereza woyobora umugwi bakirongwe na Perez ntibizokunda cyo incambere ico cambere kiyo kiratuma Madrid kiritwara neza kuko we Perez uja kwinjira mu vy'abakinyi wowe nivyo umumenyereza aza akakubwira ati President ndagomba umukinyi kanaka kugira ngo azuze kumfasha muri ya projet yanje kugira ngo ndaguhe vya bikombe wa ntu wowe genda umuguri wo mukinyi kuko abona ko akenewe mu vyo agomba gukinisha bizo mu ico gikombe sivyo hama ibintu vyo kuza ukinjira ngo Mbappe yahanywe n'umumenyereza woze kuvyinjiramwo ayo namwe mu makosa cyane kandi asubiza inyuma umugwi kuko Mbappe turamuzi Vini turamuzi Vini amaze kumva ko wo mushigikira afise kwishura ijyagombye byose umumenyereza afise gukora icyagombye cyose ku imbere y'umumenyereza imagine yakaba uwitwa Xabi Alonso ari wafise ijambo rya mbere mu mugwi wa Real Madrid gusumba wari we wese Mbappe yari kubwira abakingo ni muve ngo muje muri vestiaire witwa Xabi Alonso babwiye ngo genda mu tange fair play kuri bagenzi ba yitende gukunda je vyari gukunda ni ijambo rimwe basore ubundi ikibazo kiri kwa Madrid turakizi barakubwira ngo ino filosofi Perez ariko aragira ko gugura abakinyi ubwiwe akavuga ngo ndakuzaniye produit fini il faut ko ibikombe ni projet yitanguye akibonye ko mu vyukuri projet yari mazemo imyaka itari mike imaze imyaka 10 ikombe ikina twaba cha Champions League aravuga ngo reka ndabihindure yari imyaka 12 azaravuga ngo reka nje ku isoko ndabyifatire mu minywe nje gukora scouting ku mukinyi mbora kare mwiza mu vyukuri ashaka kuza gufitinga mu vyo Madrid yifuza gukora akabigira akazana abakinyi bitangaza reka ndabereke aho ikibazo cya Perez cyadukiye biza gutuma club ya Madrid yisanga mu kangaratete kujya kugura abakinyi b'amafaranga ubusa kwiyumvira ngo ndahebye kujya kurondera umwiza mubeza ku isoko ry'igwanigurishwa ahubwo nje kurondera umukinyi agiye kubona amasezerano muri club ndamuzana muri equipe yanjye nico kintu cyambere cyatanga kwica Madrid uti kubera iki
mu myaka yeze Madrid iragenda igakora scouting neza ikavuga ngo ndabona ko umukinnyi bita Sami Khedira agira soka muri equipe ya Madrid ninde mukinnyi wenyewe kumusubirira a long term igihe kirekire apana w'imisi umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri w'igihe kirekire ahagana muri equipe ya Porto akazana umukinnyi bita Casemiro Enrique sivyo atandizina rikomeye afise ari umukinnyi mugabo afise potentiel yo kuzo umukinnyi byitangaza mu myaka iri imbere yego akavuga ati uyu mukinnyi ndamuravye neza azo umukinnyi akamuzana muri equipe ya Madrid sivyo akaraba Robinho agira gende akaje muri equipe ya Tottenham Hotspur akaramukinnyi witaruka Modric kuko uyu mukinnyi azo bigitangaza mu myaka 10 iri imbere ankinye muri equipe ya Madrid akamuzana ariko tugeze mu myaka Perez yahinduye filosofi yo kuraba umukinnyi mwiza kuyo kuza muri equipe ya Madrid akazana abakinnyi b'ubuntu amafaranga ubusa okay David Alaba muri equipe ya Bayern Munich aramaze amasezerano Bayern yamukirije imyaka ingahe 12 ari titere muri equipe ya Bayern Munich iriya Champions League batwaye Demeteze yarahari yarimwe yarakina baramukamuye baramumaze ariko ruko David Alaba rw'ubuntu ndamuzanye kwa Madrid azogikombe kimwe nta kibazo uwo mwaka umwe ariko umwaka ukurikira David Alaba azogufasha ugiye muri equipe ya Chelsea uzanye umuvandimwe bitande Antonio Rudiger nta kibazo azoguha igikombe kimwe nawe nyene yaje ku buntu ariko kwere ko ruwa mukinyi mu byukuri afise potentiel uwo mwaka azoguha ico gikombe ariko iguha Rudiger umwaka urikina azogufasha n'ikintu na kimwe azamaze gusaza yagiye nuvuga ngo Madrid izokwa miri mu nyubako buri mwaka bitandukanye no mu myaka iheze haba mu star muri club bita Sami Khedira umusubirizi we Casemiro ngaho azosoka Sami Khedira Casemiro amaze gufata ritme ahita umukinnyi w'igitangaza ku nimero 6 sivyo